Nyumva neza mugani wa Natasha, nyumva bien kuba natahuse mvuye mu gihugu akazi narimwe kagenze neza, urumva ngomba kwiyumva neza. Wotubwira mucamake icari cakujanye n'umwimbo wavuyemo? Mucamake naringiye kurondera ukuntu umuziki wanje woshika kure ndetse no gushikana kure umuziki Burundi n'ijwi ry'abaririmbyi b'abarundi muri rusangi. Ibintu byagenze neza, naho habayeho dutosi ku rundi ruhande nta kibazo, ariko ibintu byagenze neza. Bega ubwo rugendo rwawe ruzomarira iki iterambere ry'umuziki w'Uburundi? Mu kugenda mu gukora byose, mu kugira ingendo turiga ahanini hamamvu yo kwiga, amande yo kwiga akaba ari no gusanzaza umuziki wacu. Twakoze turagira promotion igikorwa gikomeye cyane, Don't Cry featuring Gasley. Twabonye yuko wapostinze yuko urugendo rwawe rwagenze neza 100%, mbega nta bibazo wagiye urahura navyo ku buryo wakwandika 100%? Nansi 100% kubera yuko kote media tour vyagenze 100% neza cyane. Amakumbure udutotsi twabaye mu miteguro, razi kuja ahantu ukabaho mois, urumva ni ibintu bisaba kwitanga uburyo tusa. Ego turazi neza ko kimwe mu ivyo abaririmbyi kenshi batarashika ko ari gusohoka, Uburundi burakira kenshi bwabo ni gake basohoka. Kubwawe urabona yuko abamaze kugenda urimwo hari icizere ko bagiye kuba benshi gusumba? Urabona ko batanguye benshi, natwe tukaba dukurikiye n'abandi bazoza. Ni question yo kuba kwitunganya no gutunganya akazi kawe. Ufise management, ubwo rugendo rwawe hari ico ruzomarira management yawe? Management yanje ni nayo imfasha mu kugira ingendo zose, ahubwo niri kiramarira ikintu gikomeye cyane. Biravugwa yuko wari kuza mu ntango, ariko urugendo rwawe ruca rurasiba, habaye iki? Naracerewe indege kubera jam, kandi havyutse hagwa imvura idasanzwe, ndacererwa indege. Nari kuza jeudi. Uravye ingene bakwakiriye n'ingene bahora bakwakira kumbure uvuye mu zindi ngendo, itandukaniro ririhe iwana? Biranyereka ko uru rugendo rutari urugendo rusanzwe, kuko nimba ubona abantu baje ngaha bangana nuko uru rugendo buri muntu wese ari ngaha yaguyumvisemwo. Ico wize niki gusumba utari bwabone? Ni byinshi nize, kandi ni byinshi. Aha muri hariya nize byinshi cyane, nize branding, nize byinshi, ndetse sinize cyenyene n'abarundi bakurikiranye ama interview nagenda akora bagiye bariga. Twabonye account ya Instagram yabaye verifie, mbega ubwo rugendo arico kuba warafashije? Nta rugendo rwafashije ikintu, ahubwo kumva no kumvira nicyo kintu cya mbere cyatumye mba verifie. Ego reka mvuge nkawe we byarafashije, kuko Jonijo igihe yambaza ati why uri artist mukuru gute nturi verifie, followers bawe bameze uko nibaza yuko byaciye binyugurura. Management yanje irabijamwo, ndavuga ni je ngomba gutavya nka vyakunze ndi verifie, kandi vyabaye. Harabaye challenge idasanzwe ku baririmbyi bagenzi bawe bivanye n'ama interview yagiye urakora muri Tanzania. Ajya challenge wawe wayakiriye gute? Urabona ndi inspiration ya jeunesse, ndi inspiration y'abaririmbyi, ndi inspiration y'abantu benshi. Uretse n'abaririmbyi n'abajournaliste mu rugendo rwanje mugomba kuba mwarize ikintu gikomeye cyane. Ovet ni ibintu bimingoga, kandi binyereka yuko ntari umuntu asanzwe, ahubwo nkwiye gukora neza cyane nkava mu bintu bya blague n'uburofa, kubera ndabwa n'abantu benshi.